Mwaramutse. Iyo umuntu yifuza kugura ibikoresho canke kurangura ibidandazwa abikura hanze y'igihugu bikaba birenza amadolari 5,000, kimwe mu vyo asabwa ni licence d'importation. Muri ino bisigura iki? Turabire hamwe ico isigura. Licence d'importation ni urupapuro rutangwa n'ibanki ruha uburenganzira umuntu bwo kugura ibikoresho canke kurangura ibidandazwa birenza amadolari 5,000. Imbere yuko asaba licence d'importation mw'ibanki, arabanza kurondera ico bita droit d'importation. Iyo nayo akaba ari igiharuro ahabwa n'ikigo kijejwe gutunganya amakori n'amatagisi. Ico giharuro nico baca bandika kuri licence d'importation itangwa n'ibanki. Menya neza, imbere yuko aronswa licence d'importation, arasabwa kandi kuba yararishe assurance y'ivyo yifuza kugura. Murakoze, naho ubutaha.